twasanze hariho abariko barabukoresha mugabo dusanga hariho n'abandi batabugira ndetse hariho n'abandi babufise mugabo ugasanga amafagitire bashizemwo make ugereranije nayo baba badandaje. Twabonye nk'akarorero abantu bamaze ukwezi kose kandi ari imagaze nini imaze kudandaza muri Asiatique ibihumbi 162 gusa ukwezi kose. Twanabonye kandi amafagitire menshi usanga ari ibihumbi 2, ari ibihumbi 4, ari ibihumbi 10. Tukibaza duti mbega none uyo muntu yaje kugura ikintu c'ibihumbi 2 muri mu ibutike muri magaze ingana kurya koko nivyo ivyo byose vyaduhaye iki kwaciye rero tuja no kuyindi ngingo yuko muri uno mwaka muri iyi bwirizwa rigenga amahera azokoreshwa mu 2025 ushira 2026 aho yuko abaguzi bose bategerezwa gusaba iyo fagitire ivuye mu kamashini batayisavye ivyo baguze tugaheza tukabifata bakaza kubigombora barishe ibice 20% vy'ivyo bari baguze bidafise fagitire iciye muri karya kamashine nyabwonko. Navyo nyene rero mwabibonye ko hari habo twashoboye kunovuga gufata no gukebura tuca turabarungika mu kigobe kugira baje gutunganya babanze bari ivyo bice 20% kwijana ivyo bari baguze nkuko itegeko risanzwe ribivuga. Ca gatatu twaravye novuga ingingo twaravye ni ingingo ijanye nuko abantu bategereza kuriha amakori hakiri kare canke abantu bafitiye leta amakori bategereza kuyariha igihe novuga intambwe zose zaheze. Rero murabona ko hari abo nabo nyene twugariye bari bafise novuga amadeni y'amakori bamwe angana imiliyoni 50 abandi bangana imiliyaridi 2 zirenga